mubyumva namwe. Nariko ndazirikana inkuru nziza narose, iyo nkuru nziza ndayishimiye, inkuru yuko natewe iteka n'Imana yacu, iyo nkuru nziza ndayishimiye, turi bamwe kuba umusuku asukurira ihanga ryayo, iyo nkuru nziza ndayishimiye, nihamagara abakomeye ikomeza abihamagaye, iyo nkuru nziza ndayishimiye, igira byose arazi gutunganya ibintu byiwe, iyo nkuru nziza ndayishimiye. Amatora 2005 murayazi yari yoroshe, hana bahiga ko atazoba, hana banayagwanije. Amatora 2010 naho nyine ntibyari byoroshe, twabanje guheza ya mbere, ibyabaye n'amajambo yavuzwe murabizi. Amatora 2015 yoyo byari ibindi bintu. Yemwe abarundi n'abagumya banga ndaco mutabonye, ariko nkanezerezwa no tuye gusozera aya matora y'umwaka 2020. Ari amatora ari mu muhezagiro w'Imana, kandi Imana ifite ikibanza ca mbere, atekanye atunganye neza, kandi kabatangariza yuko azogenda neza cyane. Aya matora tugiye kujamwo aratandukanye n'ayandi twatunganije muri kahise, kuko aya matora n'amatora tugiye gutunganya, Imana ifise ikibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro ry'u Burundi. N'amatora atandukanye n'ayabaye ndetse n'ukuntu twarahiye. Jewe narahiye imbere y'inama nshinga amateka, abashinga amateka n'abakenguza amateka mu Kigobe mu nzu, ariko abazotogwa uyu mwaka kubwo Imana ifite ikibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro bazorahira ku mugaragaro, izuba riva, imbere y'Imana n'imbere y'abene igihugu. Iyi ndinganizo ni indinganizo idasanzwe, tuye kuja mandi mateka. Jewe natowe, Imana ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe Cndd-Fdd, mugabo nitwari bwayinjize mu ibwizwa shingiro. Imana yabanye na jewe rero no myaka 15, Imana ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe Cndd-Fdd. Abanse baragerageje kutugwanya, ariko ku Imana ari kumwe natwe, nta numwe yashoboye gusimba umutaro. Imana yiduha intsinzi. Hari akantu rero abagiye gutogwa, Imana ifise ikibanza ca mbere mu gihugu hamwe no mugambwe Cndd-Fdd, bizoba bikomeye. Ni naco bituma nagomba kumenera kano karyo ko kumenyesha abarundi bene wacu hamwe n'abagumya banga, iki kiringo tugiye kujamwo guhera mu mwaka 2020 gushika 2027 n'ibizobandanya, nibiringo bitandukanye n'ibiringo twahoramwo. Abantu ntibagira akamenyero, kuba akamenyero kisha inkware, kuko Imana ifite ikibanza ca mbere mu gihugu mu ibwizwa shingiro, kandi indongozi nkuru zose zizorahira imbere y'Imana mushobora byose n'abene igihugu. Ni naco tubana no matora, n'amatora adasanzwe, kuko niyo ya mbere agiye gutunganywa. Imana ifite ikibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro. Kumbure hoba harabagize akamenyero ko kwiyumvira gutoba no konona ibijanye n'amatora, barabikoze muri kahise. Nagomba kwakuri inkuni gishitsi yuko ugomba kwitambika imbere y'ana matora azohora n'Imana mushobora byose. Imana yo mu ijuru niyo cabona, kandi amatora azoba meza cyane.
aya matora n'amatora Imana igiye guha intsinzi abarundi kubansi bacu bose aho bari kw'isi nzima, uri nga mu Burundi, mu karere no muri Afrika no kw'isi nzima. N'amatora adasanzwe kandi murafise amaso, murafise n'amatwi, murumva uku tumeze ngaha, muraba ukuntu mumeze, ukuntu muhagaze n'ukuntu mwicaye ngaha kw'isi nzima, nta handi hantu biko biraba atari mu Burundi gusa. Raba ukuntu bahagaze hajya kw'isi nzima, nta handi biko biraba. N'abari bafise amatora barayahevye, barahagaritse. Ariko ni twebwe kubwo Imana ifise ikibanza ca mbere, kandi tuyishingira intahe yuko ibyo turimwo biri mu kiganza c'Imana. Nico tubana no mateka turimwo, ari amateka ahagarikiwe n'Imana, amateka mashasha. Tuyongera amashi yo Mana yacu. Mutegerezwa gutora neza. Gutora neza ni ikintu gihambaye. Amatora twarayakoze. Gutora neza bidusaba gutora abantu b'abanyabwenge. Abanyabwenge bisigura abubaha Imana kandi bagakora ivyo igomba, n'abanyabwenge kandi bagatinya Imana. Mutuza kandi gutora abatahura ivyanyu n'ivy'igihugu. Si uwariwe wese mukwiye gutora, kuko gutahura ivy'igihugu n'ivy'abeneco nirwo rufunguzo rwo gutera imbere no gutora inyishu ibibazo dufise. Basoko niba yamaze winda uyibaza wayirayeko. Na cyane cyane abakenyezi, abagabo ntibarimwo. Kiretse bagize ingorane z'ingwara zo mu nda gusa. Mutegerezwa gutora nk'abanyabwenge, kuko turi mu gihe c'Imana ifite ikibanza ca mbere. Uko mwatoye 2005, 2010 na 2015 biratandukanye niko muzotora uyu mwaka. Saba Imana ubwenge ngo mutore nk'abanyabwenge, kuko ni igihe c'Imana, igihe c'abanyabwenge, igihe c'abantu bakubaha Imana, batinya Imana. Muza gutora kandi abantu bamenyekana imbere y'Imana n'imbere y'abene igihugu. Iki kintu kirakomeye. Kuko kumenyekana imbere y'Imana no kumenyekana imbere y'abene igihugu niho hari inyishu ikomeye cyane yo koroherezwa no koroherwa. Kuko hari byinshi mu gihugu bishobozwa n'Imana gusa, n'ibindi naho wawatowe udashigikiwe n'abene igihugu ntabyo ushobora. Umwami wagirwa n'abagabo no bene igihugu. Ivyo ibintu bitatu nabasaba yuko mwokorera ko abarundi mu gutora. Abanyabwenge bisigura bubaha, batinya kandi bakora ivy'Imana ishaka. Mutore kandi abatahura ivyo murimwo n'igihugu cyane. Bugira gatatu, gutora abamenyekana imbere y'Imana n'imbere y'abene igihugu. Ntibakubaza ati ujya n'uwahe. Birwe kwitoza abantu babaza ati ujya n'uwahe.
kuko ntamenyekanye. Uno munsi rero nage nshime ku migambi yose twakoranye 2005 gushika uno mwaka. Yari migambi itatu ikomeye kuko ari igihugu cari kigeze. Umugambi wa mbere kwari kwitwararika umutekano, amahoro no kunywanisha abarundi. Wari umugambi wa mbere. Uwo nawe twarawe tutogeje. Uno munsi dufisama n'umutekano vy'umusesekara ku buryo tugerura ko n'amahanga. Umuntu atanga ico afise. Ngo bwa mbere mu mateka y'u Burundi twaje kugarukana no gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu nka Somalia, muri Central Africa, muri Sudani n'ahandi hose wakenerwa. Ico kibazo carakemutse. Inzego z'umutekano, igisirikare n'igendereza gihurikiyemwo abarundi bose kandi baturuka mu ntara zose mu makomine yose kugira ngo batekanye Uburundi bose bareme. Umugambi wa kabiri wari umugambi w'intwaro ibereye mu vy'ubutunzi, mu vy'intwaro hamwe n'ivy'imibano. Ico gikorwa twaragikoze bishimishije, byaratumye twebwe abarundi tubaserukiye duhabwa ubushimwe bwinshi hirya no hino ku isi, twikomera amashi. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi hafashwe ingingo zikomeye ku bijanye n'amagara y'abantu ndetse n'ibihugu bikomakomeye ku isi vyananiye. Za ngingo zijanye kwijanye n'abana bari munsi y'imyaka 5, abakenyezi bibungenze, za ngingo ko abana biga amashuri mato mato ku buntu, za ngingo zo korohereza bene gihugu mu kubegereza ubutegetsi, za ngingo twapfundika ngo tuborohereze tugabanye ibiciro kubijanye n'umwavu, kubijanye n'ibitoro, za ngingo twapfundika zo kwiteza imbere mu kwegereza bene gihugu ubushobozi ariyo mafaranga mu makomine. Ubu naho tugize mu makoperative gushaka ku mitumba uburyo barabashikira. Iyo ni intwari ibere mu bijanye n'ubutunzi. Ya migambi yo kubaka igihugu dufatanye mu nda atanamwe ivanyemwo mu bikorwa rusange, twubatse ibintu byinshi cyane vyanyu mwiyubakiye, amashure, amavuriro na za kaminuza zirimwo, ibitaro, ibibuga vy'inkino, ingoro z'abategetsi, amasoko, ndetse mwibakira n'amasenyero meza meza kino gihe n'ibindi n'ibindi. Muntu wari bereye muje na politike. Nibwo bwa mbere mu mateka y'igihugu cacu c'u Burundi bihereye ku mugambwe Cndd-Fdd habonetse intwaro yitorewe n'abene igihugu, abene igihugu bakayiyoboka, bakayishigikira, inzego zikayiyoboka. Tukaba dusozereye imyaka 15 Uburundi burongowe n'abitorewe n'abene igihugu. Mu mateka y'u Burundi nibwo bwa mbere bibaye. Nibwo bwa mbere kandi tugiye kuja tumaze imyaka 15 abarundi bahiganwa. Umuntu akazana imigambi yiwe akayishitasa imbere y'abene igihugu. Abarundi bagatora imigambi bishimiye, bagatora n'indongozi bishimiye. Nibwo bwa mbere bibaye mu mateka y'igihugu cacu Burundi. Ibi byose kubiraba mwabwiza ko ari bisanzwe. Nibwo bwa mbere habonetse amahiganwa usanga umugambwe ushigikirwa n'iyindi migambwe. Nibwo bwa mbere bibaye mubifata imininigo, n'ibintu bikomeye kandi mu mahoro n'umutekano ntangere. Nibwo bwa mbere habonetse mu Burundi mukuru w'igihugu arongoye igihugu imyaka 15 kuva Uburundi buhabuje inteko kwikukira.
kuri umugani atari umugani Rudovico rwa Gasore natagihari tumukomera amashi. Nibwo bwa mbere habonetse mu Burundi umukuru w'igihugu wa mbere agize uburambe, haba mu batowe n'abenegihugu haba n'abasenye ubutegetsi. Uwo mukuru w'igihugu ari imbere yanyu niba afise uburambe akwije imyaka 15 wenyene. Iyo ni intwari ibereye. Ubwa mbere bibaye ubugira kabiri kubijanye n'intwara kuva Burundi bwitwa Burundi kuva kw'intara rushatsi cyambara nta. Nibwo bwa mbere hajye kuba amatora mu Burundi inyuma y'imyaka 15 turongoye Burundi. Umukuru w'igihugu yahora atwara Burundi akaja mu bandi barundi no mu bagumyabanga agatora uzohiganwa ngo amusubirire akongera kandi akamushigikira. Mu Burundi ntivyigeze biba atari no mwaka gusa. Iki kintu kirakomeye kuko no kucami nta mwami yimikwa ubundi ariho, ntivyabayeho n'umunsi n'umwe. Muri za ntwara nazo zajyogora duhure kugira ngo umwe atware yateze komora uwundi ntibarabana mu maso. Nibwo bwa mbere bibaye mu mateka y'u Burundi aho umukuru w'igihugu asoze ikiringo ciwe acaza imbere y'abenegihugu agashigikira uwundi mukandida zo mukorera mu ngata. Natekeranye neza yuko bukera muca mu muhunda amajwi kuko nabatwaye neza anshigikiye, none mutamushigikiye ngo mutore motorande. Ni naco ituma uno musi naje nambaye impuzu iri kwifoto yiwe, nabo yacambara impuzu iri kwifoto yiwanje kugira ngo mumenye neza mudakekeranya ko twese turi umwe, jewe nawe turi umwe.